amatora. Twitaba amatora, ikiganiro kiba yagira ibijanye n'amatora mu Burundi. Mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga Seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Twitaba amatora. Twitaba amatora. Ndabaramukije inshuti bakunzi mubandanya guteramana natwe, ndabahe nikaze mu kiganiro musanzwe mumenyereye umunsi nk'uyu nk'aya mango twitaba amatora. Ni kiganiro kiba yagira ibijanye n'amatora mu Burundi, mukaba mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora Seni. Muri kano kanya tugiye kuba yagira kubijanye n'igikorwa cyo gutora ikarata z'abatora giherutse kurangira igenekerezo rya 15 ukwezi kwa Rusama 2025. Hakaba kandi ari no mu gihe hariko haraba imyiyamamazo kuba ariko bahiganirwa kuzoba bashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Amatora ategekanijwe itariki 5 z'ukwa gatandatu. Ugiye kubituganirirako ni Commissaire François Bizimana ajejwe inyigisho z'amatora hamwe no kumenyesha makuru mu mugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora Seni. Kuri mikro muteramanye nanje Leonce Bitariho, nkaba nongeye kubaramutsa kaze. Amatora meza niyo nkingi y'amahoro n'iterambere rirama. Muzotore mwitonze Barundi kazi muhitemo kazoza keza ku Burundi. Itegure neza amatora aregereje. Itegure neza amatora aregereje. Itariki 5 z'ukwa gatandatu nkuko nari mpejeje kubibabwira, hategekanijwe amatora y'abahiganirwa ibibanza vy'abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Imyiyamamazo yaratanguye igenekerezo rya 13 Rusama. Abatora nabo baja bamaze kuronswa amakarata yabo. Commissaire François Bizimana ajejwe inyigisho z'amatora no kumenyesha makuru muri Seni atangura tubarira ingene ico gikorwa cagenze. Tukaba twayaze hamaze kuboneka ibitigiri bivuye mu ntara ya Butanyerera. Ivyo navyo birarenga 99%. Amakarata y'abatora yatanzwe mu kiringo c'iminsi 4 guhera itariki 12 Rusama. Kuva kwigenekerezo rya 12 gushika kwigenekerezo rya 15 Rusama umwaka wa 2025 haratunganijwe igikorwa cyo gutanga ikarata ry'utora mu Burundi bwose. Mvuze yuko ico gikorwa catangwa itarike 12 kikarangira itarike 15 z'ukwezi kwa Rusama, ariko mu ntango igihe twabitegekanya suko vyari bimeze. Mu ntango twari twategekanije yuko ico gikorwa cari gutangura kwigenekerezo rya 12 kikarangira kwigenekerezo rya 14. Mugabo tumaze kubona ingene ibintu vyifashe ku rubuga, tukabona yuko kwigenekerezo rya 14 bitari bigikunze yuko ico gikorwa cyo gutanga ikarata y'utora ko kirangira muri iyo minsi 3 yari yategekanijwe. Niho umugwi Seni wacu ufata ingingo yuko wongereje ikiringo cyo gutanga iyo karata y'utora. Ico kiringo rero kikaba caciye congerezwa umunsi umwe, ariho kuri iyo genekerezo rya 15 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2025. Tubiravye rero ingene ico gikorwa cagenze, twabonye yuko muri rusangi igikorwa cagenze neza. Mu ntara zitandukanye uko ari 5 twarabonye yuko abantu biyandikishije kugira ngo bazotore kubera bakwije imyaka yo gutora, yuko basidukanye niyonka kuza gutora izo karata y'utora. Aha turafise uburorero hamwe aho tubona uko vyagenze. Aha twofatira nk'akarorero nko ku ntara ya Butanyerera. Mu ntara ya Butanyerera
ku bantu umuriyoni umwe n'ibihumbi 197 n'abantu 666 abantu umuriyoni umwe n'ibihumbi 189 hamwe n'abantu 157 ayo makarata baratoye amakarata yabo yitora nukuvuga nka bose nivyo nagire mvuge kugira ngo vyumvikane neza ku bice kwijana duciye tubishira rero mu vy'ijana tubona yuko aho mu ntara ya Butanyerera abantu barenga ibice 99 kwijana yuko ayo makarata bayatoye neza na neza ni bice 99 n'ivy'ijana 28 aho baratoye ayo makarata murumva yuko habuze utuntu dukeye ngo bakwire ijana kwijana ku zindi ntara muri aka kanya ndiko ndashikiriza kino kiganiro turacarindiriye yuko ibiharuro bidushikira ivyo bimaze kudushikira vy'Ubutanyerera murumva yuko abantu bake cyane nibo basigaje gutora izo karata abo nabo mu mugwiseni tukaba twaciye dushinga yuko zica zijanwa aho hasanzwe hakorera ijya migwi yikomine ijejwe gutunganya amatora kugira bariho bazoca bazitora nka mbere ko mfise ibiharuro bitomoye ku ikomine noca ndababarira kugira ngo abakurikira bumve yuko igikorwa cagenze neza dufatiye kuri iyo ntara tumaze kuronka ibiharuro vyose dufate nko muri komine Busoni muri komine Busoni abatoye ayo makarata ni bice 99 n'ivy'ijana 83 muri komine ya Kayanza ni bice 99 n'ivy'ijana 57 muri komine ya Kiremba ni bice 99 n'ivy'ijana 49 muri Kirundo ni bice 99 n'ibice 6 muri Matongo ni 99 n'ivy'ijana 88 muri Muhanga ni 99 n'ivy'ijana 98 muri Ngozi ni 97 n'ibice 4 kwijana muri Tangara ni 99 n'ibice 3 kwijana byose hamwe uciye rero ugira bimwe twita moyenne ku ntara yose 99 n'ibice 28 kwijana ngira ngo aho ariko barakurikira kino kiganiro barumva yuko muri iyo ntara tumaze kuronkera ibiharuro yuko vy'ukuri kwigikorwa cagenze neza cyane abo bakeyi nabo nyene batashoboye rero kubitora murumva nta na hamwe turavye hari abantu baba bashikangira ngo n'igice kimwe kwijana batatoye izo karata aho muri iyo ntara twibaze yuko n'ahandi bimeze uko nyene n'ahandi murumva yuko muri rusange vy'ukuri ico gikorwa cagenze neza nubwo mu ntango byari byatanguye abantu bavuga bati biracumbagira hariho amakarata atari bwashikire beneyo murumva yuko cahavuye gikosogwa hanyuma amakarata akaba yashikiriye beneyo hafi bose abaronswe amakarata y'abatora s'abarundi bari mu Burundi gusa n'abari hanze y'igihugu barashikirwa Komiseri François Bizimana twavuganye muri seni bariko barakwakwanya kugira ayo makarata ashikanwe mu bihugu bitandukanye kugira bayashikirize beneyo abiyandikishirije hanze y'igihugu c'u Burundi nabo nyene twarategekanije ingene amakarata yabo azobashikiye mu mugwiseni twamaze gupanga ingene ayo makarata azoca bashikira ku gihugu aha ndiko ndashikiriza ano makuru mu bihugu twamaze gupanga neza yuko bibashikira gaca bigenda na ryashira hamwe twita DHL turamaze kuronka ibihugu ibi bikurikira ibija mu Budage biza vyamaze gutegekanywa mu Bufaransa mu Bubirigi mu Buholande muri Arabia Saudite muri Algeria muri Turikiya mu Buhindi hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington hamwe ni New York muri Afrika y'Epfo mu Bwongereza mu Bushinwa no muri Nigeria aho hose twamaze guheza gutekera ayo makarata kugira ngo DHL
duce tuyihereza iheze iyashikirize. Aha rero mbere duciye dutera kamo n'abasanzwe baserukira Uburundi muri ivyo bihugu nadondaguye babe baritegura umwanya wari wo wose ivyo bikoresho biraza kubashikira, hanyuma bace bapanga rero bakora urutonde rw'ingene rero baca batumako bene amakarata baheze bayabashikirize. DHR ntiteba kuko tuyimenyereye ihagurutse ibishitse ntibagotwe bakomeze biteguye mu mwanya wari wo wose ayo makarata arabashikira baheze bayahe beneyo. Ikiganiro ni twitaba amatora. Itangwa ry'amakarata y'abazotora ryarangiye haje hamaze gutangura imyiyamamazo kubahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. None mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni batanga ubutumwa ubuhe kuri abo bitoza. N'ubu nyene Komiseri François Bizimana. Ico gikorwa cyo kwiyamamaza nkuko mubizi kandi abarundi bose babize n'amakungu ni gikorwa catanguye kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa Rusama, kikaba ari gikorwa kizorangira igenekerezo rya 2 Ruheshi umwaka wa 2025. Kandi nkuko abarundi n'amakungu babizi ni gikorwa cuguruwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe habona itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu muri 2025. Ico gikorwa rero cyo gutanguza iyo myiyamamazo murazi yuko cabereye hariya ku mugwa mukuru wa politike Igitega kuri stade Ingoma, aho abaronse uburenganzira bwo guhiganwa kuzohiganwa muri ano matora mu bibanza by'abashinga amateka n'abajenama b'abakomine bose bari bararitswe kugira ngo baze hatanguzwe iyo myiyamamazo ni defile y'agakura, defile yerekana koko yuko abo bantu batanguye imyiyamamazo bafatanye mu nda. Ni naryo jambo nyamukuru mbere bashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yuko ayo matora boyafata nk'ihiganwa nk'ayandi, ihiganwa babwirizwa kwitaba bafatanye mu nda. Urushije abandi hazoheza abatunganirize, urushijwe nawe aheze akeze uwamugiye imbere ata guhigimanga ata nagashavu, ari ubuvukanyi, ihiganwa nyene ry'ubuvukanyi. Aho rero niho nshafatira mu kwishura ico kibazo warumbajije ko bahawe intumbero yukuja mu mahiganwa bafatanye mu nda, bumva yuko atakindi bagiye guhiganishwa atari migambi. Natwe tubana yadushimangira ubwo butumwa, bahiganwe bashimbera imigambi, bahiganwe bafatanye mu nda, ataguterana imiragwe kiretse ushira imbere iyo migambi. Niko kamo twebwe duheza tukabatera abo bariko barahiganwa. Kandi kitunezereza gushika kuri no munota nta kintu kinini tubona cyo guhagarika umutima. Umuntu yovuga ati kuva imyiyamamazo itanguye haramaze kuba ikintu umuntu yo kwita gihambaye gose twovuga tuti kiriko kirahungabanya iyi myiyamamazo cyagiteye kubiri na ya ntumbero bahabwa itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Tubasaba rero yuko boguma muri iyo ntumbero bahiganishwa imigambi, ata bintu byo guterana amajambo birimo, atagikenya atagi. Ntabashobora kusanga bahuriye hamwe mu mwanya umwe nk'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano bobo mubabwiriki. Ego murakoze cyane. Muribuka yuko iyugurugwa icese ry'imyiyamamazo rimaze kurangira, no kuvuga rya ryabaye itariki 9 mu mugwiseni, twaratangaje tuvuga yuko guhera itariki 10, 11 na 12 cari ikiringo cari cahawe abo bose begwa niyo myiyamamazo yuko boja hamwe n'abajejwe intwaro bakaja hamwe n'umugwiseni kugira ngo baringanize neza ingene bazoheza bagatunganya ibikorwa vy'imyiyamamazo, no kuvuga bakumvikana ibibanza
iyo myimamazo iberamwo bagahana n'umwanya kugira ngo ntihagire abasanga bahuriye ku mwanya umwe no mu kibanza kimwe. Ivyo nivyo twabasabye kandi abatari bake barabikoze. Aho naho bo bataraheza kubikora canke kuba haragiyemwo agatirigana ntibikorwe neza, n'ubu twe tubana dutanga impanuro, n'ubu baje hamwe kuko mu matora hakorana ibisata bitari bike. Seni ikorana nabo biyamamaza, ikongera igakorana n'abajejwe intwaro. Ubu rero nk'uko mbere n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yabimenyesheje mu butumwa yahaye babura amatari na ba mustanderi, yaravuze yuko aho hose hoba ikintu abantu badahuriyeko ntibashira imbere igikenye, ntibashira imbere kunigana, biture abafise inyishu bashobora kubaha. No kuvuga intara zirafise abazirongoye, namba hari akabazo kanaka kubutse biture babura amatari, hari akandi kubutse biture ba mustanderi, hanyuma nabo babafashe gutorera inyishu ivyo bibazo baba bashikirije. Kuko nkuko bibandanya bivugwa muri ubwo butumwa, babura amatari barafise inyishu z'ibibazo, ba mustanderi barafise inyishu z'ibibazo. Ikiba gisigaye abasigaye yuko abafise ibibazo babishikiriza abo bagaheza bakabatunganiriza. Ibizoba vyerekeye umugwi seni ibibazo bafise barabidushikiriza, ari ivyo duca tuja inama nabo bajejwe intwaro hagati mu gihugu, nabo nyece tuja inama kugira ngo dutunganirize abo bariko bariyamamaza, ibibazo vyabo biheze bitoregwe inyishu. Amatora meza niyo nkingi y'amahoro n'iterambere rirama, muzotore mwitonze Barundi kazi muhitemo kazoza keza ku Burundi. Itegure neza amatora aregereje, itegure neza amatora aregereje. François Bizimana nacishijemo ndamubaza ibijanye no gushikiriza imigabo n'imigambi y'abitoza babicishije mu binyamakuru vya leta. Itegeko rigenga amatora rivuga ko babifitiye uburenganzira bagashikiriza imigambi n'imigabo yabo ku rugero rungana. Araheza agahamagarira inama nkuru ijejwe gucungera ibikorwa vy'ibinyamakuru ariyo CNC kubikurikiranira hafi ntihagire abagunga abandi. Mu itegeko biravuga yuko abiyamamaza babwirizwa guhabwa umwanya ungana mu bimenyesha makuru vya leta kugira bashikirize imigambi yabo. Nibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi mu ngingo yaryo ya 31. Ibwirizwa rigenga amatora. Mbere ndakubwira ingene iyo ngingo ivuga. Iyo ngingo ivuga uko gukurikira: mu gihe cyo kwiyamamaza abitoza ku giti cabo, imigambwe n'imigambwe barashobora gukoresha ibimenyesha makuru vya leta. Inama nkuru ishinzwe ivyo kumenyesha makuru iracungera ko abitoza bose banganya umwanya wo gukoresha ibimenyesha makuru vya leta. Warubajije rero uti mbega mubona mwebwe iyo ngingo iriko irakurikizwa ko? Twebwe muri seni iyi ngingo yanditswe ukompejeje kuyisoma. Inama nkuru ishinzwe ivyo kumenyesha makuru irahari, iyo nayo nishinzwe kuraba yuko iyo ngingo rero iriko irakurikizwa neza. Turabateye akamo abo bagize iyo nama nkuru ijejwe kumenyesha ishinzwe ivyo kumenyesha makuru bakurikiranira hagufi. Imyamamazo yatangwa itariki 13, murabona aho tugeze, aho imyamamazo igeze. Bakurikirane baze bararaba ku munsi barabe koko yuko bajya biyamamaza ko kuri ivyo bimenyesha makuru vya leta yuko bafatwa cyo kimwe bose, yuko ingingo ibubahiriza bose, aho hoba hari agatiriganye bakagorore. Hanyuma abo batarashikirwa kuko twe turiko turakurikirana turabona uciye uraba aho kuri ivyo bimenyesha makuru vya leta hari habo tutarabona. Ubu rero tugiye kuraba yuko aribo bataratangura kwiyamamaza canke yuko bataronswa ikibanza
aho kuri ivyo bimenyesha makuru vya leta mugabo hari habo tutarabona tugiye kuraba tugire natwe ico bita isuzuma evaluation niyo twasanga biyamamaza muga ntiberekanwe duce dusaba yuko iyi ngingo yubahirizwa niyo twasanga naho aribo bataratangura kwiyamamaza tuzobimenya hama tugire ico dushikirije mugabo bakaba baratanguye kwiyamamaza hanyuma ntiberekanwe tuzoheza dusabe yuko berekanwe yego nabo nkuko iyi ngingo ibivuga dufate rero tuti amatora ategekanijwe itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine kugira ngo agende neza koko umugwiseni wotanga ubutumwa ubuhe muri rusange kugira ngo amatora ategekanijwe itariki 5 ukwezi kwa ruheshi muri 2025 kugira agende neza ubwa mbere ho dutanga ubutumwa ku barundi baronse uburenganzira bwo kuja gutora mwumvise yuko twavuze yuko abatari bake bamaze gutora karata y'ugutora turabasavye rero uwo ovyo byaragoye wese akabashitse kuri genekereza ataratora iyo karata anyaragasa ashike hajya hakorera umugwi sesi mu ikomine yiwe agende atoriye karata ntihazoshike ku munsi w'itora hari karata nimwe ikiri muri sesi kandi hariho nyeneyo yiyandikishije mugaba akaba atayitoye ariko igabira nashoboka hakagira izosigara muti kubera iki none mwibaza yuko mu biyandikishije kuva mu kwezi kw'icumi gushika ubu bibaza ko bakiriho bose birashoboka yuko mu ikomine iyi wowe ushobora kubona ikarata zingahe zikiharuka ibaza ngo bataje kuzitora kumbure batakiriho wereka dufata tuko bari igitu ndakivuze gutyo nuko hariho abaca bakwiragiza amakuru yo gushikuza ngo mbere nabonye ikarata zibiri canke zitatu ngo naje nazibonye hariya watohoza neza ugasanga uwo muntu kumbure ntakiriho canke watohoza neza ugasanga yaragiye ntakiri no mu Burundi mugabo yagiye atamenyesheje yaroye none wumva vyoca bigenda gute reka rero duhimirize rero bari ngaha mu Burundi tuzi neza yuko bakiriho izo karata bagende bazitore kandi noneho nta muntu yagiye kwiyandikisha yoreka kuja gutora iyo karata kugira ngo uwo munsi azotore hanyuma duhimirize rero abazokwitoza nabo aba bariko bariyamamaza babandanye biyamamaza bashikiriza imigambi yabo kugira ngo abarundi bazoja gutora bazoronke akaryo keza kuko yitiramwo imigambi bucite ibandanye iteza imbere igihugu cacu c'u Burundi hanyuma duhimirize rero n'abandi ba partenaire muri abo turahimiriza abarongoye intwaro babandanye batunganiriza ababitura abo bahiganwa kugira ngo akabazo kose bahuye nako babafashe gutora inyishu abandi duhimiriza nabajejwe umutekano babandanye babungabunga umutekano mu gihugu amatora azobe mwituze ntangere ikaba guhimiriza sibake nabo bose begwa n'amatora hama abandi duhimirize abipfuza kuzororera amatora banyaragase batore zampusha zibaha uburenganzira bwo kuja kurorera amatora kuberekeyeho inderetse ngira ngo barabihejeje kuko byari bitegekanijwe mu kirangaminsi yuko igikorwa cyo gusabira impusha inderetsi ko kibwirizwa kurangira itariki 16 z'ukwezi kwa Rusama twizere rero yuko abegwa n'amatora cyane abo bazokwitoza yuko bamaze gusabira impusha inderetsi zabo ku biro vy'itora bimwe byose kuko barabizi kugira bazoje kubacungerera ingene amatora azoba ari karagenda yego hanyuma mu mugwiseni natwe twende twihimpanuro dufata ico mwiyemeza twebwe twiyemeje yuko nkuko twabirahiriye tuzokora dushoboye twisunze amabwirizwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo tuzotunganye amatora ku mugaragaro amatora atekanye
amatora azokwitabwa nabo bose biyandikishije kandi batoye ikarata, kandi azokwitabwa nabo bose baronse uburenganzira bwo kwitoza. Ico gikorwa tugikore atanamwe duhengamiye. Ba bantu bashobora kubakenera muriteguye kubishura kaga telefone kabandanye. Bajya rero bakayaga telefone yemwe narabikwegeye kandi ndakabona ndabigize. Ega hariho inyishu nyinshi baronka baciye kuri kayaga telefone. Ubuho bantelefona gushika buce n'ubu ndagasubiye ndakababwiye 62 amajana 667 amajana 290 62 amajana 667 amajana 290 bandonderaho hose bazoba bumva yuko bafise ikibabaki bumvise agatelefone katitaba kubera hazoba hamaze kuba muri muntu rinde basigemwe ubutumwa nzoca ndabishura bukeye. Hano rero ni naho turangirije ikiganiro twitaba amatora cuno munsi. Reka ndabakengurukire mwebwe mwese abo twateramanye. Leonce Bitariho nije nari kumwe namwe kuri mikro. Nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu mugiraho muba mwubahwe naho ubutaha. Twitaba amatora ikiganiro kiba yagira ibijanye n'amatora mu Burundi. Mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Twitaba amatora.